dufate intumbero nshasha birababaje yego reka nongere ndabasuhuze kandi ndabifuriza kumererwa neza, ndabifuriza ibihe byiza cyane abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza aho muherereye hose mu bice bigiye bitandukanye. Reka twizere ko muri amahoro kandi mukomeje kumererwa neza cyane. Uyu munsi turi kwa mbere twatanguye indwi nshasha, reka mwese mbifurize kumererwa neza cyane, nanababwira ngo iyi ndwi muzaronkeremo ibyiza byose mwifuza kandi amahoro y'Imana azabane namwe. Turagarutse hano nyine mu makuru akomeye cyane, amakuru yihuta kandi agezweho, amakuru yakomeje kugenda avugwa cyane cyane ngaha mu Burundi, mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino mu isi, cyane cyane twibanda ku biko biravugwa mu mutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ikaze kuri mwebwe mwese. Uwo ni umushikiranganje wa mbere mu Burundi, General Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika, yarari karavuga ati birababaje dufate ingingo nshasha cyangwa duce turahindura ibintu, hagira ibintu bihinduka ngaha muri kino gihugu cacu ciza cy'u Burundi. Umushikiranganje wa mbere General Gervais Ndirakobuca ahejeje nawe gutangaza neza yuko amagara y'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Nyiriteka Reverend Ndikuriyo atifashe neza, akaba nawe atangaje ibi ngibi mu nyuma yuko amakuru akomeza kugenda tugeraho avuga yuko uyu mugabo amaze igihe atameze neza, ndetse akaba akomeje kugenda nyine anamererwa nabi nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Mu nyuma yuko rero bamwe mu banywanyi b'umugambwe CNDD-FDD bakomeza kugenda baridogera kuba rero uburongozi bw'uyu mugambwe butari kugira icyo bushikiriza kubiriko biravugwa ku magara y'uyu mutegetsi, ariko kandi n'igihe biboneka yuko hari amakuru bafise nyine bagaca barinumira. Ibi rero byotanguye kuzana imyidogo ikomakomeye cyane nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, aho benshi bakomeza kugenda bibaza ese Reverend Ndikuriyo yobaherereye hehe? Ese Reverend Ndikuriyo nyuma yuko yagaragaye mu kwezi kwa Ruhuhuma nako kuri kurarangira nabwo avuye mu makungu kwivurizayo, uyu munsi byoba bimaze bite? Amagara ye yoba yifasha ate? Hari byinshi umushikiranganje wa mbere General Gervais Ndirakobuca yavuze ko, ndetse yaje no kugaruka ku bintu by'ishano ririko rirahabwa abanyagihugu, ndetse rikaba ryamaze no kugera imbere mu bayobozi bakuru canke mu ndongozi nkuru z'igihugu c'u Burundi. Ngira ngo muravyibuka yuko rero uyu Reverend Ndikuriyo nubwo aheruka kugaragara muri uko kwezi nyine kwa Ruhuma nyine, Reverend Ndikuriyo yaraherutse gutahuka mu Burundi inyuma y'ukwezi yari amaze rero yivuriza muri Kenya ndetse ni Dubai, nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Mu gihe hariko harakwiragizwa amakuru yuko yavugaga urupfu rwiwe, kuko byakomeje kugenda bigaragara, icyo gihe yaragaragaye ku kibuga cy'indege ca Bujumbura cya Reverend Ndikuriyo nyine yarakiriwe na bamwe mu ndongozi z'umugambwe CNDD-FDD ku rwego rw'igihugu, ariko icyo gihe nta kintu yigeze ashikiriza. Yongeye kugaragara nyine mu mashengesho, murazi ya mashengesho yateguwe n'umugambwe CNDD-FDD aba buri wa kane w'icyumweru, ariko icyo nabamenyesha nuko uyu mugabo amagara yiwe atameze neza, amagara yiwe ntiyifashe neza nk'uko birimo bigaragara, na cane cane abegereye umugambwe CNDD-FDD bariko baravuga yuko none ashobora kuba yanacikana. Ntabwo ariko tubyifuza nyine nk'abantu bamuzi nk'indongozi, nk'umuntu yagwaniye igihugu, ariko kandi uno mwanya nuko ibiboneka bigaragaza neza yuko amagara yiwe akomeje kugenda ajya habi. Mu majambo makeya rero umushikiranganje wa mbere General Gervais Ndirakobuca yavuze yuko abanyagihugu bakwiriye kuba bosenyera Reverend Ndikuriyo, bavuga yuko amagara yiwe atameze neza cyane. Reverend Ndikuriyo ni umwe mu bantu bakomeje kugenda baravuga amajambo akomakomeye cyane, ngira ngo mwagiye murumviriza byinshi yagiye avuga. Ni umwe mu bantu ubundi abantu bari basanzwe baziho nyine kuvuga ibintu byinshi cyane, ndetse akunze kuboneka ku rubuga rwa politike, ngira ngo abantu musanzwe mumuzi. Reka wumvirize n'indege kamwe n'ibibazo byari ibyiki uri rero utabara uciye muri M23 tugusangayo hari ngorane zigusunikana
uyu ni umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Rev Ndikuriyo, aha yari ariko aravuga ati uri Lady Tabara canke uri M23 duca tugusangayo n'indege tukakuvudukana. Uyu mutegetsi ngira ngo abantu benshi bazi uburyo rero yakundaga kugenda araboneka ku rubuga rwa politike cyane cyane mu bikorwa bigiye bitandukanye, ibikorwa by'umugambwe CNDD-FDD numwe mu bantu babyitabaga cyane, ariko no mwanya ibikorwa byose biriko biraba hariko haribonekeza yuko hariko hajyayo abantu bamuhagarariye canke abo bivuga ko baba bamutumye, ibishimangira yuko amagara batifashe neza. Turagaruka no ku yindi ngingo kandi yaje gushigwa ahabona n'uyu mushikiranganje wa mbere avuga yuko yiyamiriza ndetse akaba atari karemire biriko birakorerwa mu buseruko bwa Repubulika Iharanira ya Kongo. Akaba yavuze yuko mu buseruko bwa Repubulika Iharanira ya Kongo bagomba gufata cyangwa se gutora umuti nyine w'ibibazo bikomeje kugenda bigaragara nyine bifashishije ibiganiro bya politike nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Nyamara uyu mutegetsi nk'uko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga, ashimangiye ibingiye mu gihe ingabo z'u Burundi zikomeza kugenda zibonekeza mu buseruko bwa Repubulika Iharanira ya Kongo, ndetse hari benshi bama barasaba yuko hoca nyine haratangwa imihoho kuri izo ngabo nyine zikavanwa muri Kongo, cyangwa ubuyobozi cyangwa uburongozi bw'igisirikare mu Burundi bugaca buratanga imihoho kumvo y'ibyo ngibyo nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Turagaruka no ku yandi makuru akomeye cyane akomeje kugenda aravugwa na cyane cyane mu karere k'ibiyaga binini, mu gihugu cy'ububanyi cy'u Rwanda. U Rwanda rwarishimiye icyemezo cy'umuhari M23, aho uyu muhari warafashe ingingo y'uko ugiye kuva mu bice byo muri Warikare. Ni ingingo kandi yarishimiwe n'ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi Chilombo, aho nabo nyine bamenyesha yuko nyine bayahagaritse ibitero ibyo ari byo byose, cyane cyane ibitero byibasira umuhari M23. Ni mu itangazo ryarashyizwe ahabona n'umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abansi mu gisirikare cya Repubulika Iharanira ya Kongo, ni Brigadier General Gaspard Baratuza. Kaze kuri mwebwe mwese mutwumviriza mukabana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu tubategura ndetse tukabashikiriza kuri ino mbonesha kure yacu ena yanyu ya Burundi News TV. Kaze kuri mwebwe mwese rero mubana natwe, haba abari mu Burundi, haba abari mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, mwese turabifuriza kumererwa neza cyane. Abari ku mugabane w'Uburaya, abari mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye mu karere k'ibiyaga binini, mwese turabashuje kandi turabifuriza kumererwa neza cyane. Twizere ko muri amahoro kandi mukomeje kumererwa neza cyane. Ikaze kuri mwebwe rero kandi mutwumviriza, niba ari ubwa mbere uje ngaha reka ndagusaba option kwanditse sabone kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu, ubane natwe 5 kuri 5, ndetse amakuru n'ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe. Ikaze kuri mwebwe mwese rero nyine turabira hamwe ibikomeje kugenda biravugwa, na cyane cyane turahera hano mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Abagumyabanga bose muri CNDD-FDD bariko baridogera kuba rero batari kubarabona nyine uyu nguyu Rev Ndikuriyo, umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD asanzwe araboneka cyane mu bikorwa by'umugambwe. Kugeza uno mwanya rero imbonerakure nazo bikaba bivuga yuko nyine nazo zotanguye kugira amakenga nk'uko bikomeza kugenda bigaragara, zikaba ziriko ziravuga yuko zishobora gutangura ibindi bikorwa bitari byiza nyine nk'uko bigaragara ku mvo z'uko nyine zitariko ziraronswa amakuru agendanye nyine n'umukuru wazo canga se uyu nguyu Rev Ndikuriyo nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Mu nyuma y'uko rero uyu mutegetsi canga se umuyobozi akomeye mu Burundi usanzwe nyine ari umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi akomeza kugenda atagaragara canga se nyine imbonerakure zikomeza kugenda zitamubona nk'uko bizama bigaragara. Uyu Rev Ndikuriyo ni umwe mu bantu rero nyine bikomeje kugenda bivugwa, ndetse bakaba bakomeje kugenda bitangazwa neza yuko amagara yiwe atifashe neza, mu gihe imbonerakure zisanzwe zizwi neza yuko cyangwa se zizi neza yuko ari we azihereza amabwiriza, ari we azihereza ibikorwa bigiye bitandukanye ndetse n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ndetse amakuru akomeza kugenda tugera akaba avuga yuko izi mbonerakure ubundi zimufata nk'umwe mu bantu nyine canga se nk'umwe mu bakuru bazo, canga se bamufata nyine nk'umusoda mukuru w'izi mbonerakure nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Usibye rero muri izi mbonerakure n'abandi bagiye batandukanye, cyane cyane abasanzwe barabarizwa mu bikorwa bimwe na bimwe bigiye bitandukanye nga mu Burundi, haba indongozi zimwe na zimwe muri CNDD-FDD zivuga yuko zitariko nyine zirabona cyangwa se nyine zitariko ziraronka amakuru kuri uyu munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD.
Umushikiranganji wa mbere General Gervais Ndirakobuca yashimangiye ndetse anagaragaza neza yuko yiteguriye nyine kuba yokora ibishoboka byose mu kugira ngo nyine amagara y'umutegetsi abashe kuba yomera neza, ariko kandi amakuru yandi akomeza kugenda atugera akaba avuga yuko mu Burundi ibikorwa bimwe na bimwe na cane cane ibikorwa bigendanye n'umugambwe bitariko biritabwa n'uyu mutegetsi ku mvo z'uko nyine amagara batifashe neza, ndetse akaba yasabye abanyagihugu bose guca baramusengera ku mvo zo kugira ngo abashe agaruke ameze neza, cyangwa se abashe kuba yokongera nyine kugaruka ameze neza. Namenyesheje yuko Reverend Ndikuriyo aheruka kuboneka nyine cane cane mu ruhame mu ikoraniro ry'umugambwe CNDD-FDD mu amashengesho asanzwe arakogwa buri wa kane w'ukwezi nyine buri wa kane mu mpera z'ukwezi, ngira ngo yarabonetse mu mashengesho Igitega, ariko kandi mu gisagara ca Bujumbura, ariko ntiyari yongera kuboneka nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Abatari bakeya rero bashimangira yuko nyine batariko bararonka amakuru agendanye n'uyu mutegetsi, mu gihe bavuga yuko nyine batoye impungenge, ndetse bamwe batagiye mu mwanya wo kuvuga yuko nyine ashobora kuba yogirirwa nabi mu gihe icyo ari cyo cyose. Uyu General Gervais Ndirakobuca rero atangaje ibi ngibi mu gihe amaze iminsi haravugwa amakuru y'uko nawe ashobora kubogozwa mu mabanga yiwe nyine ku mvo z'uko ibikomeje kugenda bigaragara mu Burundi biteye impungenge, ndetse bikaba binateye umutima uhagaze. Mu nyuma y'uko rero bivugwa yuko Evariste Ndayishimiye atariko nyine arajya imbizi canke atariko arumvikana n'uyu mutegetsi, ndetse aya makuru akaba akomeza kugenda ashimangira yuko n'uyu Reverend Ndikuriyo boba bafitkanyije nyine Evariste Ndayishimiye ngo yoba yarabaketse ko boba bashaka nyine kuzamutembagaza ku butegetsi nk'abantu barafatanyije kugwana, nk'uko bikomeza kugenda bigaragara, barafatanyije ibikorwa bimwe na bimwe bigiye bitandukanye mu bikorwa byo kurwanira muri CNDD-FDD, cyane cyane bakiri abaroberi baragwanira ubutegetsi kugeza ubu ngubu. Kandi usibye ibyo ngibyo, uyu mushikiranganje wa mbere General Gervais Ndirakobuca yari yamirije ibikomeje kugenda birakorwa, ndetse n'ibara rikomeje gushikira abasoda mu buseruko bwa Repubulika Iharanira ya Kongo. Amakuru atugera avuga yuko rero umwe mu basoda bagiye batandukanye, cane cane umwe mu basoda basanzwe barabarizwa n'ubundi mu muhari wa Twirwaneho, nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga, bavuga yuko baherutse kugabwaho ibitero n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira ya Kongo. Muri ivyo bikorwa kandi muri ivyo bitero hakaba harimo n'imbonerakure, nk'uko bikomeza kugenda bigaragara, ndetse amakuru akaba anavuga yuko harimo izo ngabo z'abarundi. Izi ngabo z'Uburundi ngo zaba zarongeye guhabwa isomo rikomeye cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba nk'uko bigaragara, ariko kandi abatari bakeya bakaba bakomeje kugenda biyamiriza bavuga yuko nyine cyane cyane ibikorwa by'ingabo z'Uburundi muri Kongo byakabaye biragera ku musozo nk'uko bigaragara, ndetse amakuru akomeza kugenda atugeraho akaba avuga yuko Uburundi bukomeje kotswa igitutu n'imiryango mpuzamahanga ibasaba kuvana ingabo zabo muri Kongo, nk'uko bikomeza kugenda bigaragara canke nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Ni mu gihe kugeza ubu ngubu rero nyine Uburundi bwama buraronkera amahera rero muri iyo ngwano, nk'uko byama bigaragara canke nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga, ndetse abatari bakeya bakaba bakomeza kugenda basigura ndetse banagaragaza ko bateye impungenge n'ibikorwa ibyo ari byo byose bishobora kuza kugaragara muri ibyo bice. Amakuru yihuta cyane akomeza kugenda aratugeraho, akaba akomeza kugenda ashimangira ndetse anagaragaza neza yuko mu gihe n'ubundi izo ngabo zoguma mu buseruko bwa Repubulika Iharanira ya Kongo bishobora kuba byokomeza gukurura indyane. Icyakora ku rundi ruhande amakuru avuga yuko ingabo z'Uburundi zo zitazigera zirava mu buseruko bwa Repubulika Iharanira ya Kongo, mu gihe amakuru avuga yuko nyine zishobora kujya kurondera abagwanyi ba Red Tabara basanzwe nyine baragwanya ubutegetsi bw'Uburundi canke ubutegetsi bwa Gitega. Ariko kandi abantu barakomeza kugenda bibaza uko byogenda mu gihe n'ubundi umwari M23 wakomeza kugenda wigarurira ibice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, cane cane muri icyo gice nyine, nk'uko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga. Amakuru akomeza kugenda tugeraho avuga yuko umwari M23 nubwo hagaritse imigwano, mu itangazo ryabo ryarashyizwe ahabona rero ku igenekerezo rya 22 uku kwezi kwa Ntwarante 2025. Amakuru akomeza kugenda atugeraho canga se ibikomeza kugenda bidushikira, amakuru akaba avuga yuko uyu mwari watangaje neza yuko
ubwo nubwo bihagaze gutyo canke nubwo byifashe gutyo nyine uko byogenda kose cyangwa uko byamera kose ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nizongera kuca zirabagabaho ibitero bazoca barirwanaho cyangwa se bongere bagaruke ku byemezo bari baramaze kugenda barafata byo kugaruka muri territoire ya Walikale. Ni mu gihe ku ruhande rw'u Rwanda ku gihugu cy'ubanyi cy'u Rwanda bo mu itangazo ryashizwe abona rero bavuze ko bishimiye umwanzuro wa M23 mu bikorwa bigendanye no kuva mu bice byose bari baherutse kwigarura cyane muri ako gace ka Walikale kuko biboneka nyine mu butumwa bwoshizwe ahabona bakavuga yuko nyine bishimiye icyemezo cy'uko nanone leta ya Repubulika Iharanira ya Kongo nayo yemeye kuganira n'umuhari M23 mu bikorwa nyine bigendanye no kugarukana amahoro cyangwa se gushaka icyazana amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku rundi ruhande kandi umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abanzi mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubwo ni umuvugizi w'igisirikare ca Kongo FARDC ni Brigadier General Sylvain Ekenge Bomusa yarasomeye itangazo nyine ku rwego rw'igihugu acaramenyesha yuko bishimira ndetse bakaba banagaragaza neza yuko nyine bishimiye kuva icyemezo cya M23 cyo kuva mu bice yariherutse kwigarurira byo muri Walikale ndetse banavuga yuko nyine banahagaritse nayo ibitero bishasha ku muhari M23 ndetse anasigura yuko ingabo z'abazarindo n'iza FARDC bategerezwa kuva muri ibyo bice nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Amakuru akomeza kugenda atugeraho rero nyine akaba akomeza kugenda ashimangira ndetse anagaragaza neza yuko nabo banavuze yuko mu gihe ariko bugabwaho ibitero nabo bazoca barigwanaho bagaca barahangana n'umwanzi nk'uko bigaragara. Bivugwa yuko hategerejwe ko rero muri M23 ushobora kuzagera rero idoha muri Qatar kugira ngo nabo bumve rero uruhande rwayo nk'uko rero byaragenze hagati ya perezida w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame na perezida wa Kongo mu bikorwa nyine byarabereye idoha muri Qatar. Ndetse banavuga yuko i Rwanda mu gihugu cangora hategerezwa ibindi biganiro bigomba nyine kuzofatirwamo umuturambye w'ivyo bibazo. Bashimira abadukurikira tugarika mu kanya turabiramwe ibindi bikomeje kugenda biravugwa.